Ndongeye kubaramutsa nshuti namwe bakunzi mudahengeshanye gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kuri yanyu JCTV. Tukaba turi kwigenekezo ya 9 Ruhuma mwaka wa 2022. Ni wa mwanya wo gukurikirana amakuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi. Tubibutse ko muhinga bw'ivyuma turi kumwe na mugenzi wacu Bienvenue Tuyishemeze ni wari katuma amajwi n'amasanamu bashikira tankomanzi nayo ugira ngo abashikirize amakuru jewe Sibomana Ponsier sangwa ikaze. Amakuru tugira ngo tubashikirize akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Amashira hamwe ajeje kwegeranya ubucafu buva mu mazu mu gisagara ca Bujumbura akaba yananiwe no kurangura ico yiyemeje agiye gusubirizwa. Muraja kubikurikirana muri ano makuru. Abene gihugu ba muri quartier Sobeere barasaba bagira neza kubashikako mu kubaronsa ibifungurwa. Navyo nyene muraja kubikurikirana muri ano makuru. Ayo nayandi muraja kubikurikirana mu kanya. Inkuru imwe ukwayo. Amashira hamwe asanzwe yegeranya ubucafu buva mu mazu hano mu gisagara ca Bujumbura akaba yananiwe no kurangura ico yiyemeje agiye gusubirizwa. Ivyo nibishikirizwa na Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara ca Bujumbura hari mu kiganiro yagiranye n'abene gihugu bo mu makartier ya Gihosha, Kamenge hamwe na Kinama. Ni inkuru kwatorejwe na mugenzi wacu Jean-Claude Nzambimana. Muri ico kiganiro umukuru w'igisagara ca Bujumbura yagiranye n'abanyagihugu zone ya Gihosha, Kamenge na Kinama yose ari muri komine Ntahangwa karakaryo kubaba muri ayo makomine gushikiriza ibibazo vyose biba hanze. Ku kibazo c'amashira hamwe yegeranya imicafu atagikora neza, Jimmy Hatungimana yamenyesheje ko abanyagihugu bo mushikiriza amashira hamwe atagishoboye gukora ico yiyemeje kugira ngo asubirizwe. Amashira hamwe ajeje gukura imicafu mu gisagara ndetse no mu makarti. Ivyo amashira hamwe rero ikintu ca mbere twumvikanye ko akura imicafu hanyuma bakayitwara muri deshaje yitwa ari mu buterere ariko ariko nimba ko imicafu basigaye bayita mu mifurire aho bayitwara yirengeye gutanga ayo mashyirahamwe zose murayandika muyatumikiye kikakube. Abantu benshi bakeneye gukora ahantu uyikura ejo cyangwa zitanu zije gukora akazi. Rero iryo shyirahamwe bitagomba gukurikiza amasezerano twagiraniye. Mwebwe muzongera muti iri shyirahamwe ryitwa ubu turayazi bose ati naco tumariye ico cyo kirakwiye. Ku kibazo c'abadandaza b'ibinyobwa vya Brarudi bo muri zone Kamenge batagira mega yo kurangurira ko ivyo bidandazwa, umukuru w'igisagara ca Bujumbura yamenyesheje ko agiye kuvugana n'ishirahamwe Brarudi kugira ngo ico kibazo gitore umuti. Nayo kucerekeye abana bo mwibarabara bariko baragwira muri ico gice cy'igisagara eka mbere ngo rimwe na rimwe bakiba abantu mu miduga, Jimmy Hatungimana avuga ko hari umugambi wo kwegeranya abo bana bose bakabashira mu bigo bazoronkerezwamwo inyigisho. Umugambi ugeze kure aho komiseri municipal abana bose ariko babegeranya kugira ngo tubashire mu kigo kugira ngo icyo kigo kibatunganirize abana bazobaho neza, bazokwiga amashuri hanyuma bazova muri iryo barabara cyangwa muri ibyo bigo bamaze kuba abana bafise ubwenge, abana bazogirira akamaro igihugu kuko abo bana bo kwibarabara n'abana bacu. Harya muri bijya bigo barimo hariho abantu bagiye kumviriza baramaze kutubwira ayo bajya baha abakobwa
bashyire mu mashuri y'imyuga kugira ngo ejo ubundi bw'ejo ibibazo vyagarutse kenshi akaba ari ibibazo vyerekeye imanza z'amatongo. Aho urongoye igisagara ca Bujumbura yamenyesheje ko abantu bose bafise ibibazo biba bikiri mu butungane kurindira ingingo ntabanduka y'amasentare. Muri ico kiganiro umukuru w'igisagara ca Bujumbura akaba yari kumwe n'abandi batwara ibisata bitandukanye haba ku rwego rw'igisagara ca Bujumbura no ku rwego rwa komine Ntahangwa. Abene gihugu bo muri quartier Sobere basaba bwira neza kubasirukako mu kubaronsa ibifungurwa. Ivyo ni bimwe mu bishikirizwa n'usanzwe arongoye iryo quartier Sobere. Kurikirana bamwe mu bene gihugu bashoboye kuyaga n'imbonesha kuri GCTV. Nitwa Chizo Emmanuel, kawarije sanzwe ndongoye inosite Sobere na Mafubo. Hano muri quartier Sobere nta migambi tuharangurira. Hamwe n'ibyo rero nk'ikintu dushoboye kuba turiko turakora twubahirije akamo kanye ncubahira umukuru w'igihugu. Aha ubona ngaho hiyo hariho ahantu hanini twarimyemwo imboga zigizwe n'urengarenga n'amashu. Rero muri ico gihe nivyo bintu dushoboye gukurikirana byonyene, kandi murazi neza yuko muri iki gihe cane imvura igwa aho yishakiye. Rero turafise n'ikintu gikunda kubangamira bene gihugu c'amazi. Amazi ngo tuvomere ivyo bitegwa kugira ngo bigire amagara meza. Kugira kandi tuja tugira ikindi kibazo c'ubukene n'inzara, kino cyo gifatiye ya mbere. Kimaze kuba gifatiye ya mbere rero murabona yuko kubaho ubuzima utisanzwe n'ubundi tuguma turi hahandi nyene duhura n'ibibazo byinshi. Umva n'izangwara mu gitaro nk'ibifungwa bikwiye, ingwara cazaduka ugasanga umwene gihugu abayeho afise ubuzima bubi. Ngo muri iki bisanzwe bwari busa n'umeze neza mugabo urabona muri iki gihe turamerewe nabi kuko abantu turashonje baheruka kugira turonke ibintu by'imfashanyo. Gushika naho abantu urabona ubu bamwe yaba ingwara zituma ziduhaza ku buryo kwa gusonza abana, kandi nabo dufise ikibazo abana baguma babirukana ku mashuri bivanye n'udukoresho cyangwa akaminerevare tudashobora kukaronka. Ibi byose bica biba izindi ntambamyi, kandi yaba umukenyezi cyangwa ku bana cyangwa kuri twebwe tuvuge nk'akambaro k'impuzu bakundi nyine biratugora, kuko burya iyo abantu babagira neza nk'uko iyo bariko baraza niho natwe duca tubona yuko turose akunguko muri byose. Twebwe nk'ikintu dusaba ubwa mbere na mbere nk'amashirahamwe nuko aho bishoboka bashoboye kumenya yuko site Sobere ndetse n'abandi bose bashoboye kuba barahuye n'ibyago bitandukanye, nuko bashoboye kumenya yuko iyo abantu begeranijwe ahantu baba bakeneye ibintu byinshi, bakeneye twinshi. Banuvuye ko ndavuga nk'ibifungu bwa mbere na mbere kugira ngo abene gihugu babeho bafungura, kuko mu buzima tubayemwo na myarya ataraho twari dusanzwe tumenyereye biratugora kugira ngo dushoboye kuba twaronka ibifungurwa bikwira umuryango. Nubwo bitokwira umuryango mugabo hakaba hari umwizero kuko ati mbo barashoboye kuza baradushikako rimwe na rimwe. Rero ico ndumva yuko menga nk'amashirahamwe ashoboye kudodora bishoboka kugira ngo ashoboye kugarukira ku bene gihugu. Hama leta nayo nkaca ndayisaba yuko nayo nyene itokwicara ishoboye kuraba ikadodora nayo nyene ahandi hantu hatandukanye mu guhimiza n'amashirahamwe kugira ngo abene gihugu bashoboye kuba boronka ibifungurwa, ndetse nkavuga n'imyuga bashoboye bakara kumwe bosahiriza kugira ngo bashoboye kuboneka imyuga abene gihugu bashoboye gukora kugira ngo mu gihe bakiri ngaho kugira ngo bashoboye gusohoka hano mu nkambi ejo bazoja mu bundi buzima kugira ngo bashoboye gukora imyuga itandukanye. Dusaba kugera muri leta, dusaba ikibazo urabona icambere cyo turara hameze nabi, tugira ico turara, tugira ico twambara, tugira ico dufungura. Urumva izo ni intambamyi zishikira urabona umugenda agenda gusa, umwana akagenda gusa, cyangwa nawe ukaba ufise uburaro butameze neza kandi ukaba udafise ikintu c'ifungurwa, burya n'ikindi kintu kice kigihungabanya ubuzima bwa bene gihugu. Abene gihugu basanzwe bakora akazi ko kwahira ubwatsi bw'ibitungwa ku mutumba Buringa
muri zone ya Maramvya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura baravunira akagohe abandi bene gihugu basanzwe bayerera mu mabarabara batagira ico bakora bakabasaba gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo bakore ibikorwa vyo kwiteza imbere. Ni mu gihe ako kazi ngo gasanzwe kabatunze kakabatungira n'imiryango. Kurikirana bamwe mu bashoboye kuyaga n'imbonesha kure GCTV. Jene tunze Imana Yuvenal. Yuvenal mu kazi ka misi yose musanzwe mukora iki? Siko kwahira nyene ntaki. Bega Yuvenal akazi ko kwahira mwagatanguye ryari? Mwahubira gatandatu. Bega nihe havu icyumviro cyo kubwira Yuvenal mutangure gukora akazi ko kwahira? Kubera inzara yo muri 2015 niyo yatumye ntaniga kwahira. Bega kare mwahira wahira ari wagutumye canke wahira ushora? Jenza nakwirigara kubyantega amafaranga ya buri munsi. Byantunga umuryango. Bega murabona abagurira baraheza bakabarondera bakagura. Kubera tuzana mu isoko. Ngomba ushobora guhebura yurari. Akarusho kari hehe ugereranije nuko aho rurima canke se ubu ukora akazi ko kwahira? Jo akarusho ndakabona. Ubu none umva no ushobora kuja kurima kandi mbona yuko hari aho ntonda kuri mendeve nkayebura hanaho naje ntabura n'igihumbi cyo kurarira canke bibiri. Abaja kwiba injyana iyo ntumbero babona batoye iyo babesha. Ariko twebwe twamaze guhita mwaka urumva ntawe novuga nti nahindura aje kwiba. Aharasira aboneka ya misi yose. Kiri mbega aka kazi mwagatanguye ryari? 19. Nihe havuye icyumviro kugira Ezekiel muze ku kazi nkaka? Havuye icyumviro abandi bakora kano kazi. Ugatereka nanjye je gukora kano kazi nawe ko hari ico nagakuramo. Akarusho karahari none iyo uje ukaronka rasiyo abantu ukabona ugiye nko kugadika ukabona hari agasumbane umva umuja kugadika. Gukora kano kazi ko kwahira. Sorry umwanya atakazi bafise bahitamo kuja kwiba canke kuyerera bakareka akazi nkaka mubahanurike. Mubahanura ko bokora ntibaje kwiba kuko uwivye hari afashwe arazi icyo bamukira barakwica cyane bagukubita cyane bakakugirira nabi wofuma urya ivyo waruhiye n'ingufu zawe. Inshuti namwe bakunzi mwariko mudukurikirana ni no kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru twari kwabateguriye, ariko tubibutse ko mushobora kubandanya mudukurikirana muciye kuri Facebook, Instagram, Twitter na YouTube mwandika akajambo GCTV mugira aho muba we na Gawane.